Yewe ndi umunyeshure kandi niga mu wa gatatu. Wabaye wa kangahe? Nabaye wa 20. Wa 20, wabaye wa 20? Wabaye ikibanza cyo wa kangahe? Aje sinibuka cy'imisi myinshi. Wewe nuragenda gushira iwacu kandi sindakubona. Jewe naraje. None ima waraje. Ishure yanje nigako. Iba hehe? Ishure ryawe wigako? Ntihajya ku ishuri. Vuga izina yayo. Izina ryayo? Aho Miri yiga. Uncle do David. Nisaho nyese nakubwiye. Naho nyene nakubwiye wahaririye naho wumvirije. Ndavuga ati ngo aho Miri yiga. Je nzi gute ko wabaye wa 20? Umva ko ndabizi byinshi. Kubana bikubwiye. Oya je ravyo wambwiye wabibwiye he? Je naciye ubwenge ngumanza gukurikirana. Mejeje kubikubwira ubunye. Oya urambeshe nuko tubazana nako adukurikirana. Baraza kwandika muri commentaire. Sawa. Jewe reka ntangure. Reka turamutse abantu bari mu Rwanda. Jewe nanje cyane ndamusa abari mu Buhinde. Ndamutsa abari mu Bufaransa. Nanje candamusa abari mu Bushinwa. Nanje ndamutsa abari Dubai. Nanje candamusa abari muri Kenya. Ugabani wese bansiga inguze sizohera imari yanje niyo nsiga cyanubiji indoto yanje ni nini gusumba isi. Indirimbo yo yandike? Oya ni papa. Indirimbo yanditse neza none kwana numvise ati ngo indoto zawe nuko umuganga? Niko muganga umuhinga w'indege. Mimi Mireille. Kado n'umukunda. Na kado ravere. Mubico guzana Mimi Mireille wo nikiye kintu bamusaba? Bamusabye tuzosubire guhura kandi. Mimi Mireille? Hama kado ravere nawe? Bose ndabasabye kuko nyene ko tugiye ikiganiro nabo. Onde uriyeme wowe oganira n'umuntu akuze? Mwoganira ibiki? Noga twoganira n'ingene akina filime nuko nanje nkina filime ingene yabitanguye. Wa mbere njewe no muri filime. Hose ni wewe. Ndirimbo nkunda cyane. Wa mbere Abivera amukunda kwaririmba indirimbo z'Imana. No guhanura abantu. Undi ni Natasha kuko Natasha yafasha abantu batishoboye. Nanze ndamusabye muri vacances kuko vacances gomihere. Nanze azondabikira. Je ndimbo ya Natasha nkunda. Ndishasha. Bayita gute none? Bayitwa Tingo Minzira. None uhora wicara ukiyumvira ukavuga ati naje umunsi wenda ndashaka kuzomera nka Natasha nze ndafasha abantu. Uzobikora ko n'Imana niyagwezagira ukaronka amahera agamira. Yego isha. What's popping BJ ndora mukije cyane ngafuriza amahoro migisha mu miryango yanyu bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God kinwa kuri step media kuri microphone jiwe nyenge gasore kishima gasore kaizagiwe n'Imana gasore gakora ivy'Imana ikunda nkuko mubize tamwebwe ntatwebwe natudorabwira tubazanire aho makuru mashasha mutwe mwaronka making ashobora kumazigira subscribe kugira ngo tubashe kuja mu muryango wagutse. Murabizi step media zo kumazana exclusive interviews zigeze zitandukanye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe nabazaniye umutumire wakaza mutwe umaze kumva wakaza mutwe murumva yuko ari ibintu ari full vibe, full energy. Ubuheruka twarazanye umwe mu bakinyi ba filime kiri muto cyane ariwe Irsa. Twarakora ikiganiro abantu mwaragikunze. Ariho twabonye mu commentaire mwavuze ati turashaka na Miri. No musi twashoboye kumurondera turanubazaniye kuri step media nawe yaduteye iteka. Tubanze dushimira umuvyeyi wahari ntigeze tugora tubwete vraiment nta na kimwe. Umukobwa wanje ari tayari kuzokora ikiganiro na kare ari mu buruhuko. Ariko no munsi je n'ijya mbere duhera Miri. Ijya mbere duhera Miri. Ariko reka tubanze tumwakire. Miri biri gute? Jewe ni neze none wewe muzima. Je ni sawa ndashima Imana. Ni sawa. Amakuru yawe rero. Amakuru yanje ni meza. Je n'ijya mbere ndakubonye nawe n'ijya mbere umbonye? N'ijya mbere umbonye? Yego. Yesu Miri.
sawa Imana izoguhana je nagira ndi umusheri wawe rusanzwe nzi umeze neza rero yego ndameze neza Ramutse abantu bakora dukurikirana ni sawa umeze neza ndabasabye aho muri bose muze gukurikirana iki kiganiro tubaryohe mama papa ngani ko nakora ikiganiro ndabasabye nawe nze kugikurikirana uwo ni papa nawe nyene uramubwiye ne papa araza huri papa oya kubera iki sinamubwiye wari kumubwira iyo wagiye azova gukubita niwe kari ni video mwakinye wowe ugenda papa barakubaza ugiye ushaka kumukubita amupangiye ibifunsi papa umushobora muramugwana rero yakwagiye kujana muca mugwana na papa ari umusinye namuvuna urwara wamukuye urwara yo Miri Yesu ntabikunda abana bakubita ba papa Yesu ntabakunda nkiri mutonya wari ukiri mutoya mwari mupfuye ikino tego turagwana mwariko muragwana ngira papa aragutinya anje cenda gutinya nash ko yanumuse ukubita ba papa nguwe sinkubitana ntugikubitana ninde yaguhanuye none ubihebe kubera ubu mama yarambwiye ati ngo nibyo subiye kurwana ariko mama ntiwamura mu kice mama nabimubwiye wavuze papa gusa mama hava fuha mama nawe muramutse mama ni sawa tumeze neza nagenda kugira ikiganiro sawa ndagukunda Amiri abantu benshi bifuza rero kumenya ko we ni ryambere uje kuri Step Made ni ryambe ariko abantu benshi bifuza kumenya Miri ni umunyeshuri yiga mu wakangahe akora iki reka duhere ku byishure Miri ni umunyeshuri yiga mu wakangahe jewe ndi umunyeshuri kandi niga mu wa gatatu wiga mu wa gatatu ubaye wakangahe nabaye wa 20 wabaye wa 20 ariko wabaye wakure none mbi hayi wakure kweli nabaye wakure muri iyi minsi uzogerageza numvise igice ca mbere kiba kigoye igice ca mbere mugandazi warasamaye igice ca kabiri ni wabo wa gatanu nzoje ndaguha agashimwe nzoje ndaguha agashimwe ni wabo wa gatanu mugabo urabinyemereye cyo kuwa gatanu biragora nibigora yes bakunzi ba Step Media ndi kumwe na Miriam numwe mu bakobwa bakiri bato afise talent guys bantu b'Imana ndizera neza yuko nari wa mbere nabibonye ivyo bintu namusana nashoboye kumuzana ariko hari byinshi nifuza kuganiriza we nubwo akiri muto ari bibazo naza kumuremera muze kutwihanganira iki ni kibazo ca mid vibe aza kuba ari mood full vibe full energy reka rero tuje mu buzima bw'ishuri Miri ageze mu wa gatatu siko yego mu wa mbere mu wa kabiri gushika mu wa gatatu ntiba byoroshe kugira ushike mu wa gatatu mu wa mbere no mu wa kabiri ikibanza ca hafi wamubaye wabaye ikibanza cyo wakangahe aje sinibuka cimisi myinshi cimisi myinshi nuvyibuka kubera iki nagira papa warakwereka amabilite turabona ngano twari kuhakosora atanu twari kuhakosora ndayabona mu cyumba kwa mama ugasi kenshi Miri rero muri vacances iyo uri muri vacances uhora ufasha ibikorwa ivyawe watwo muri vacances kwishura batubwiye ati tuzofasha abavyeyi siko imirimo yo muhira gukoropa gukubura guteka nibihe bintu Miri warafasha abavyeyi muri vacances jewe ndabafasha akazi ndakoropa na doza ivyombo urazi ivyombo oyawe ntavyuzi ndabizi ntavyuzi dupinge nzobizana umunsi mu vyose uroza ivyombo ukagira iki nkakubura nkasubira nkakoropa nkarura tuhejeje gufunga nkaca ndabikura ntuteka
oya mugari umunsi umwe natese umuceri. Urawutetse? Umunsi bari ibikoko. Oya urazi guteka? Umuceri umunsi umwe natese wa saa sita. Watetse wa saa sita? Papa na mama niho bari? Yari mama, papa yagiye ku kazi. Papa yari yagiye ku kazi. Okay, tubwire rero ingene bateka umuceri. Wumve ko ubizi gute ariko uratubesha. Baceri bawuteka gute? Umuceri urashirako amazi ashushe ku mbabura, abizi ugacushiramo amakoto, ibitunguru, gacurindira bishe bihiye, gacusukamwo umuceri, ariko ushaka urashiramo ibirungo canke itomati canke ikaroti, rero ugacurindira gatonya, rero ugacusukamwo amazi apana menshi. Kumukomera amashimiri. Ninde abikugishije byose? Ivyo umunsi umwe mama yakateka umuceri w'ipira twabiravye. Mwarabiravye? Yari karabikwereka ati bateka guca. Nejo umunsi wa mbere neka narahiye ukuboko ntiwahiye umunsi wa mbere uteka. Miri ntiwahiye? Unzi wa Step Media murumva yuko Miriam azi guteka. Si umukinyi wa filime gusa, arazi no guteka. Abifuza kumukota zaraza kubatekera. Miri uzobishobora? Dukiniyo deal. Ndakurondera ibiraka byo kuzurateka. Uzobishobora? Nuzonkorora ntibazojya amakoko. Amiri reka tuje mu buzima bw'ishuri. Jewe nkikiri mu ishuri. Siko nkikiri umunyeshuri. Je narayahevye yarananiye amashuri ariko wewe Imana yaragwezagiye uracayiga siko? Je ari ikintu nakunda mu ishure biya bya buname arakina nabasa bose. Urabibona? Mwebwe abana b'ubu musige muvyiga mu Gifaransa. Poeme. Tubwire ibyo mora mwiga ku ishure. Uyibuka turi muri vacances ndazi na mama yarabiko bajije. Poeme ganje unzi poeme y'Icongereza. Nta ngorane nayo nyine ushobora kuyivuga. Poem my morning. My hour is 5 o'clock. Wear my haircut. I wash my front. I brush my teeth. I put on my uniform. I can my orange then fast. I take my school bags and then I go to school. None papa ko uvuga Icongereza, papa arazi Icongereza cyangwa urumyemerako? Na papa arakizi. Arakizi? Iyo muvuga muravugana papa akenshi muramutsa gute? Papa, mugatoza ndamuramutsa good morning. Good morning. Uwo ni papa kenshi muramutsa mubwira good morning. Mama nawe? Na mama. Mugatondo nanye ndamuramutsa good morning. Umubwira good morning. Aba nagaca yishura? Good morning say. Mugaca mubandanya Icongereza? Ngande ndiko mvuga kubera ari ibintu twize byo kuramukanya mu Congereza. Miri umwana aciye ubwenge gose vraiment. Uraciye ubwenge gose. Miri reka tuje muri film. Uri tayari none tuyage ku vya film? Yego. Uri tayari? Tuhatwike. Hasubiyemo ati tuhatwike. Batwike. Okay. Ariko imbere tuja muri ona nibagesha. Imbere yuko tuja muri filme, hari abantu tutaramukije. Abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Jewe ndavuga igihugu kimwe nawe uvuga ikindi siko none. Jewe reka ntangure. Reka turamutse abantu bari mu Rwanda. Ni sawa umeze neza, je meze neza. Oya nawe ucuramutsa abigihugu wowe ushaka. Abigihugu njewe shaka. Kubaramutsa. Je nyene kuramutsa mu Bongereza. Reka naje ce ndamutsa abari muri Amerika. Nawe ramutsa abandi. Jewe nanje cyane ndamutsa abari mu Buhinde. Mu Buhinde. Okay. Je nanje ca ndamutsa abari mu Bufaransa. Nanje ca ndamutsa abari mu Bushinwa. Nanje ca ndamutsa abari Dubai. Nanje ca ndamutsa abari muri Kenya. Muri Kenya? Uruvugana nabo none? Aba Kenya. Aho. Yes, bakunze Step Media na kumwe na Miriam twaramukije abantu bagiye ibihugu ni byinshi.
mugana avuga kimwe nakavuga ikindi mwumve yuko mwese tubaramukije aho muri hose bitewe naho muko muraturabira. So uno munsi tugira twinjire muri filme rero uno munsi ariko imbere yuko dushika muri filme Miriam asanzwe ari n'umuririmbyi genda mukurikirane ku mbuga gwiwe ni Miriam nyene mwandike Miriam hari indirimbo ariko gusohora hari n'ama prank barakina na mutama wiwe Miri bimeze gutera muri filme ubibona gutera muri filme biragenda neza muri filme ugitangura ku kintu ukiri umwana ukuzi cyo bibona menga biroroshe naco byo gutwara wo gitangura gukina filme cyo gihe ukiri umwana byari bigoye uwo mugabo biriko biroroha kwera uri kurakura nero umuntu yagutwaye muri filme hajya n'indemeje ni ryambere duhuye reka ndabikwibarize ko ari ryambere duhuye Jamu yanwe muri filme nuko papa yagiye gukora filme nanje yo musi nashabye turajana na papa imari babu wanje marindi cavuga ati ngo uyu mwana w'umukobwa ko papa wanje yaryohewe kuba navuse yavuze ati ngo zovamye ikintu kinini uwo ni papa amaracha babu wanje nawe camugima ari bawe sinzi camubwira ati ngo uyu mwana wawe niyakura zoca ubwenge mushira muri filime uyu munsi barashirayo cangena uko nyene ndabimenya ntabwo wagize oya wogira ubwoba kandi uri umustar kubadida Miri wari umustar none ko dufise abastare benshi mu Burundi we nabaye abastare wemera uvuga ati je aba ndabakunda kandi ndabemera ngisata cha filme mugabo bavuge no jewe umuntu nkunda cyane ninje nangura wa kabiri MIMI MIREILLE yo utangura mugabo ni MIMI MIREILLE amede ni benshi papa ntumwemera na papa ndamwemera ngana mama wanje yakina filime imwe mama nawe akina filime yarigeze gukina filime niyo mpamvu byakurongira wabirabiye kuri papa na mama oya ni papa yamubwiye ati ngo wewe kini filime y'urufunguruzo hajya papa na mama ninde ukunda azi gukina filime neza umuntu ubona bizi ugati ibintu babizi kurusha ubundi umuntu nkunda kandi ariwe yanijije ni papa mama avafuha mugabo mama nawe nta filime na mama arabizi yarabizi kandi papa yo bariko baragira filime mw'ijoro mama avuze ikintu na mama bose baragira akamukosora papa rero yarakaze Miri none iyo uri mu bihe by'amashuri hajya urakina filime cyangwa papa yarakubujije oya iyo barasaba directeur ku mashuri uri mu bihe by'ishuri bagaca bavuga ati ego turakwemereye none nibyo bigusamaze cangira niyo mpamvu wabaye wa 20 wacubu wakure koga umusiba gose nabajije abana mwigana wewe nuragenda gushira iwacu kandi sindakubona je naraje none imabaraje ishuri yanje nigako iba hehe ishuri ryawe wigako ihajya ku ishuri vuga izina yayo aho Miri yiga Uncle David nisaho nyese nakubwiye naho nyene nakubwiye wahaririye naho wumvirije ndavuga ati ngo aho Miri yiga jenzi gute ko wabaye wa 20 umva ko ndabizi byinshi kubana bikubwiye oya jera byo wambwiye wabibwiye he je naciye ubwenge ngumanza ugukurikirana mejeje kubikubwira ubunye oya urambeshe nuko tubazana bakadukurikirana baraza kwandika muri commentaire sawa yes Miri usanzwe rero n'umuririmbyi turirimbe indirimbo imbere yuko tuja mu mpano yawe kuririmba ndabaririmbire vyamaho canke indoto indirimbo yose wifuza ko imvura ikirakuzamo muri uno mwanya I
iyo ndirimbo noririmba ni shasha kuko jama niyo twamaze kuyivuga kenshi iyo turi mu kigali. Reka ndirimba iyo yindi shasha. Iyo nyene shasha. Bavuga ko umwana w'inzoka inzoka, ariko njyewe navuga ko ndi umuhinga ndi muto, naomba ndi mu mwijima zobandanya nembera. Iyi ni indoto yanje, iyo izuba rirenze ibaza mu mutima kazoza kanje uko kazoba kameze. Ndaryama shonje ariko indoto ntizibura, nizera ko Imana yazotuma bigenda neza. Ubwo abantu bose bansiga ingufu zose zohera, Imana yanje niyo nsiga cyane ubiji. Indoto yanje ni nini gusumba isi, amaso yanje abona kuri aho noshika. Ubwo uyu munsi bitagenda ejo zohagarara, Imana yifuzi niyo ingwanira. Indoto yanje zoba umuganga, zoba umuhinga w'indege. Indoto yanjye zohanagura amarira, nzana amahoro. Yes, wakunzi wa Step Media muramwumva Miriam asanzwe afise n'impano yo kuririmba. Ninde yakwandikiye iyo ndirimbo? Yo yandikiye? Oya ni papa mugara tugiye muri studio n'umuntu yamufashije kuganda ivuge neza. Ego shaye n'ubundi DJ, mbe ni DJ oya producer aragufasha siko akakubwira ati hano twari kwagira guca ntwe siko none. None ariko arayigubwira ati uzoririmbe ntizakugoye gamire. Ibyangoye. Ariko ikintu cyangoye ni kurandira. Kurandira? Wowe wararandira gose. Ariko ni sawa twumva indirimbo yanditse neza. None kwa numvise ati ngo indoto zawe ni kuba umuganga? Ni kuba umuganga, umuhinga w'indege. Umuhinga w'indege. Urashaka kuzoba umuntu atwara indege? Yego, no kuba umuganga. No kuba umuganga. Oya byose no kubisengera kandi bizogenda neza siko none? Yego. Kandi mubwira na papa bishiramo ingufu. Yego amina. Wabuze rero abakinyi ba filme ukunda siko? Biramaze gushika mugakinana nabo bose? Birashika. Wabuze MIMI MIREILLE, undi wabuze ninde? Amede, papa, mama. Ni benshi. Na MIMI MIREILLE. Kado n'umukunda? Na Kado Ravere. Na Fani wewe? Na Fani. None nk'ubicoguza na MIMI MIREILLE wo ni keke no musaba wo mubwira? Ndamusabye tuzosubire guhura kandi. MIMI MIREILLE? Hama Kado Ravere nawe? Bose ndabasabye kuko nyene ko tugira ikiganiro nabo. Nawe ushaka ko mugira ikiganiro nabo? Cyangwa ushaka ko mukina na filme nabo? No kugira ikiganiro. Ikiganiro? Ikonde uriyeme. Oganira n'umuntu akuze? Mwoganira ibiki? Twoganira n'ingene akina filime nuko nanje nkina filime ingene yabitanguye. Uraciye ubwenge gose. Urakoze. Muri vacances rero bavuze ngo ufashe iki mama muri vacances? Navuze ati ndamufasha akazi gutoropa, koza ivyombo, guhura no guteka. Ivyo byose nivyo bintu urufasha mama. None ja kenshi ndiko ndakora akazi muhira. Ndagakora ndiko ndaririmba nk'indirimbo z'abaririmbyi nkunda. Kandi nawe usanzwe umuririmbyi? Mugari mwere nturirimba indirimbo ziwawe. Nize zindi ndirimbo kenshi kurikorera dukorwa muhira. Z'abaririmbyi ukunda uvuga ati jewe izi ndirimbo mbona ndaziririmba mugabo abaririmbyi ndabakunda.
ndirimba muhira mbere byamaho n'indoto n'indirimbo nyinshi ndirimba n'iy'umuyaya mbega uy'umuyaya urayizi hoya ninde yaririmbye papa indirimbo yitwa umuyaya iyo ndirimbo sha ivuge nje kwiraba kuri YouTube kweli ni papa yaririmbye papa sanzwe ari umuririmbyi shabwa nimwe mufite impano nyinshi impano za filme impano zo kuririmba yatari nene ntabaririmbyi ukunda mu Burundi gamije ndabakunda uwa mbere ni jewe no muri filime hose ni wewe ni bose ndabakunda mugaraba abaririmbyi nkunda cyane uwa mbere Abivera ndamukunda ko aririmba indirimbo z'Imana no guhanura abantu ubundi ni Natasha kuko Natasha arafasha abantu batishoboye nanze ndamusabye muri vacances kuko vacances gomihere nanze azondabirikiye kubadida Miri, jo urantangajije gose. Naye ngira cyo ndakubaza ngo bakundira iki bamaze kuvuga n'ivyo bakundira, observe uramukunda ko ari indirimbo mimbaza amana. Natasha nawe kubera afasha abantu. Bwana Natasha nawe arakwiye kuraba akantu atekera ko miri wabaye wa veri mishuro arabitowe barashikanye 50 cyangwa uri muri 60 waronse 60. Waronse 70. 70%. Ni atari naje n'umuntu antelefone abimbiye ati miri yaronse 70% aracubwe ngo ifa tkuronderere fanta prem nubwo je no ironga ndizera neza yuko igana Natasha azokibona siko arabe brema Natasha agira iki nene nco guzana Natasha nike kintu umubwira muri umwanya aci yashika ngaho ubunyene ashika ngaho no mubwira ati ngo ndaneze nawe ndamusaba tugire ikiganiro nanje kuko ndamukunda uramukunda iyi ndirimbo rero ya Natasha ukunda ni iyihe je ndirimbo ya Natasha nkunda ni shasha bayita gute no bayitwa Tingo Minzira wow yes wakunze step media Natasha uri vraiment urumva yuko ibyo ukora n'abana birabashikira pe birabashikira maze kumva umwana nka Miri akurikirana ibikorwa bya Natasha none uhora wicara ukimbira ukavuga ati naje umunsi wenda ndashaka kuzomera nka Natasha nze ndafasha abantu uzobikora ko n'Imana ntiyagwezagira ukaronka amahera gamire yego isha none akenshi arakabaza umuntu akubaza abastar uri no bizwe umustar ku mwaka hari ibikorwa bategurira abafana biwawe we niki kintu kurategurira abafana biwawe Jendi mu kubategurira urubanza ruzoba rudoshe urubanza azoba huza abasitari abakameramani n'urubanza rw'iwawe azoba urubanza rw'ikigamije azoba urubanza rw'iki rw'abasitari uzowatumiye abasitari kabisa mbega anniversaire yawe ukunda kuba ryari irageze niko lokantiye je ndashaka kuzokuronderera agakado ka surprise mugabo ijya ariko je haraka kado naye nshaka kuzoguha kuri anniversaire yawe ni 28 y'uku kwezi harageze uku kwezi nyene ku 8 ndabatumiye abantu bose abafana banje muzoze munzaniye amakado wawe urabisabira hakiri kare amakado haje usanzwe ukunda iki kugira nanje numve ko ari ikintu ntege sino kwiyumvira muguzo zani ikivuye ku mutima cyose zo bukoze kubadida yes wakunze steme ndishimye cyane nkoranye n'umwana akiri muto aciye ubwenge arakerebutse pe Miri urangyoheye cyane ariko jiye ko abakunzi ba step media baravuga ati wo muntu muzomutugarukanire nitwakurondera kandi Miri tuzokugarukana yego hama muntu nawe waye kwifuza ashaka umukorana yo kuronka gutewe ca kwandi yoca kwa isireba bakavugana akwemereye akwemereye nawe ugaca tugira ikiganiro kandi n'ubwo ukeneye yoca no kwa papa nimero zawe ndaza kuzisaba za papa ndaza kuzisaba diko siko kugira cyo ndazandikanga ko abantu benshi baba bashaka yuko Miri bashobora kwifadikanya mu bikorwa bya filme canke iby'indirimbo siko none na Natasha ugasanga nawe nyine arashaka ko
aguha ka kantu kiwe uratse ko yiga akunda n'abana bakiri bato aze kuronka byoroshe. Hano kuri Facebook witwa Miriam nyene. Instagram, TikTok, YouTube, hose ni Miriam. Sawa, message ya mbere iza kuba ari iwanje. Uraza kunyishura ko nza abastari mutishura. Uraza kunyishura? Wakoze rero Miri. Sezera abantu bakadukurikirana nimba babwira mu Congereza, nimba babwira mu Giswahili, nimba babwire mu kirimi cyose ushaka. Sanjewe ndabakunda ndabasaze byo kurikira kiganiro kiraryoshe menga twoguma tubandanya kukamajambo narakama ndabasaze byo gume mukikirikirana ndabakunda cyane.